Turi ku mupaka wa Gasenyi Nemba ugabura u Rwanda mu karere ka Bugesera n'u Burundi mu ntara ya Kirundo ahakiriwe impunzi zigera ku 493 zahungutse zivuye mu ikambi y'Amahama iri mu buseruko bw'u Rwanda. Abatahutse bagizwe ahanini n'abana n'abagore, nka bose baturuka mu ntara ya Kirundo nk'uko babitubwiye inyuma y'urugendo rw'umunsi wose wabakuye Imahama. Bashitse ku mupaka baboneka ko barushe, bamwe bahetse abana bagaterura n'abandi mu ntoke bikoreye n'imizigo yabo ku mutwe. Harabacishamwo bagakorora amosozi, abandi nabo bagakoma induru babonye iwabo mu Burundi. Ico bikoze barashima ko basubiye mu gihugu cabo inyuma y'imyaka 5 bari mu buhungiro, bagasaba ko umutekano wabo wocungerwa. Bamaze gusuzumwa ko atamugera wa corona bafise ku ruhande rw'u Rwanda, umunyamabanga ahoraho mu bushikiranganje bushinzwe impunzi Kayumba Olivier yahereje abategetsi b'u Burundi izo mpunzi, acavuga ko wifuza gutaha wese atanumwe azomubera intambamyi. Umushikiranganje w'u Burundi ajeje intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano niwe yakira izo mpunzi, abanje guhereza uwari imbere yabo idarapo ry'igihugu. Ahagaze ku gataka k'u Burundi, umushikiranganje Gervais Ndirakobuca yahaye ikaze abo Barundi, abizeza ko umutekano wabo uzocungerwa bikwiye. Ishami mpuzamakungu gitaho impunzi ku isi rirashima ko ibiganiro vyahuje umugwi nyabutatu wari mu Burundi n'u Rwanda bishitse ku vyamwa vyiza, hakaboneka abataha. Abatashe mu Burundi bashikiye mu ikambi y'agateganyo ya Songore iri mu ntara ya Ngozi, aho bazomara iminsi 3 bigishwa gukunda igihugu nk'uko abategetsi b'u Burundi babivuze. Mu ikambi y'Amahama abamaze kwiyandikisha bashaka gutaha barenga gato 1800, mu ikambi rimwo abarenga 60,000 bose bahunze kuva mu mwaka wa 2015. Pierre Claver niyo nkuru ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda wa Gasenyi Nemba ku bwijwi ry'Amerika.